Umuvugizi TV. Mwiriwe neza canke mwaramutse bivana naho muherereye. Ni Claude Kubwimana muzi ku izina rya Camarade. Uyu munsi nari ngarutse ngo ndababwire abakunzi ba televiziyo Umuvugizi S4 TV yuko hari urunani w'ama entreprise akorera mu gisata ca TIC wamaze kwiyunga rero benshi bariko batubaza mbega uyu munsi bimeze gute, mbega intambwe igeze hehe. Nibwo runani bita CDTIC, Coalition des entreprises du domaine de l'information et de la communication. Ni kuvuga ko rero ubwo runani rwaramaze kuje habona, turiko turitunganya neza. Twaramaze kuvugana gushikana dossier yacu muri ADB. Twibaza yuko mu minsi mikeyi tuzoronka nifu n'ama entreprise rero 10 yashoboye kuja mu gorunani, ariko imiryango mu minsi iza izoba yugururiwe n'abandi bose bazovyifuza cyane niko yama entreprise n'ama societe ashigikiwe n'umugambi w'igihugu payeje mugabo ari mu gisata cya TIC, ari mu gisata kijanye n'ubuhinga bwa none. Niko no bivuga uyu munsi muzoba muhawe ikazi, ariko murumva yuko igice ca mbere kigizwe n'amasosiyete 10 yashoboye kuja hamwe ngo aje muri CDTIC. None rero mu vyumve yuko CDTIC ije gufasha cyane guteza imbere ico gisata kijanye n'ubuhinga bwa none bwa TIC. Murazi yuko isi uyu munsi ahantu igeze rwose n'ahantu hakomeye mu bijanye n'ubuhinga. Abantu ntibashobora gutera imbere igihe TIC idatejwe imbere. Abantu ntibashobora gushikira ibyo bashaka uyu munsi bose mu gihe batajanye n'ibihe mu bijanye n'ubuhinga. Rero CDTIC izobafasha cyane mwebwe ama entreprise, ama societe mu bisata byose, gushika no mu burimyi, kuko TIC iragenda igashika no mu burimyi, igashikira n'uriya muntu adandaza utuntu duto, igashikira n'uriya muntu afise ubworozi akiri hasi. TIC iguma yaje, kandi yatajanye n'uburyo bugezwe n'ubuhinga bwa none usanga bigoye kugira ngo ashobore gutera imbere. Rero CDTIC ije gufasha ico gisata mu Burundi kugira ngo gishobore kwigira imbere gusumba uko cari kimeze uyu munsi. Icicaro rero ca CDTIC baratubajije uyu munsi kiri hehe, kubera yuko uburongozi bwa CDTIC uno munsi buri muri agence de communication baravuga iri mu nyubako za Pakosi Magarama Igitega, ariko vuba tuzobabwira tuzobaha ico no kwita la localisation y'ama entreprise asanzwe ari mu runani aha aherereye mu ntara zitandukanye. Ico gihe rero mukazoheza mukaronka service yose iri muri CDTIC, mukazoyisanga aho entreprise membre ya CDTIC izobiri hose. Ni Ngozi, ni Bujumbura, ni hariye Muyinga, ni mu Rutana n'ahandi. Tuzobaha vuba igicapu cy'ahantu mushobora gusanga ama agence mugabo biho national, biho central n'ahandi muzoyisanga atari muri agence de communication baravuga hasanzwe hari uburongozi. Ahanini rero narinje kubarambira, narinje kubabwira yuko turi ku kivi, tuko turabitunganya neza kugira ngo noneho no mu nyuma gatoyi ibikorwa byacu bije ku mugaragaro nyezina. Turi ku kivi ko turatunganya ibishoboka byose bituma abantu bashaka kurangura imigambi neza. Ariko kandi ikindi ngomba kubabwira nico nabanze kuvuga mbere washaka cyuko ayandi masosiyete ashobora kwitegura guhamvya ugaca mu buryo bw'amategeko, mu buryo bwa ADB, abantu bagahamvya. Rero iyo yindi uwo muce wa mbere wabamaze kuja mu runani, no kuvuga adhesion iracari ouverte à toute personne, à toute société nako ivyifuza ibishaka kirakuba iri mu gisata ca TIC. Ikindi numva novuga, ngomba gushimira gose ama société yashoboye kuja muri CDTIC mu buryo butari bworoshe mu ntango, kuko intango yama
bitatugoye, mwaratugamburukiye, mwarabasavye vyinshi, mudufasha vyinshi no gusumba, bari nka babandi twavuze rimwe mwumva gatanu kugira ngo Cedric ishobore kwiyubaka. Kira noneho mwari mumaze gutahura neza yuko uno munsi abantu badakoreye hamwe ibikorwa bidashobora kuba vyiza, nabo badufata mu mugongo bidakunda. Mbe ndatera kamo amashira hamwe atandukanye ko yo tuba hafi kugira ngo ashigikire ibikorwa bya Cedric, noneho dushobore guteza imbere kino gisata kijanye n'ubuhinga bwa none bwa TIC. Ntera kamo mugambe ko ntera kamo Payeje manje ndayishimire cyane. Nshimire Payeje n'abayirongoye kubera yuko nibo badufashije kuja hamwe nk'amasosiyete akorera mu gisata kimwe. Muri ya nama yabera i Bujumbura mu mpera z'umwaka uheze, mu kwezi kwa 12 k'umwaka uheze, twashoboye kumva neza yuko dushobora kwiyunga nk'abashigikiwe na Payeje, nk'amasosiyete ashigikiwe na Payeje kugira ngo dushobore gukora ibintu vyigiye imbere, ibintu bigera ku rugero rwiza, duteza imbere ico gisata mu Burundi. Uburundi noneho novuga aho bicitegererezo mu bijanye n'ubuhinga bwa none, kira noneho na yambono kazoza niho twoshobora kwigira ko mu gihe ubuhinga bwa none butejwe imbere. Ndashimiye rwose rero Payeje n'indongozi zayo ko zashoboye kudufasha kugira ngo dushobore kwiyunga, ico gisata ca TIC gishobore kuhaba biciye gisata cha noneho coalition yo Cedric gishobore kuhaba, hanyuma tugombe no gushikana kure ico gisata ca TIC. Ndabakengurukiye rwose, twibaza neza yuko kandi muzogwa mudushigikira, Payeje izoguma idushigikira kugira ngo dushobore noneho kubandanya twigiza agatambuko imbere, tugere kure usumba aho turi uyu munsi. Nsubiye gusaba rero abamambere ba Cedric, navuga les sociétés membres fondateurs, mugume ku kivi, ushire inguvu hamwe, ivyiyumviro hamwe kugira ngo noneho twubake neza, twubake ku buryo bushimishije kino gihugu cyacu, cyane cyane ko duteje imbere Cedric yacu igiye gukuza igisata cha TIC. Sinagomba kubarambira rero, vuba cyane ndagaruka ngaha ku muvugizi Sfa TV ndababwire aho tuzaduteje ibikorwa, mugabo ndababwira neza yuko uno munsi aho tugeze ari ahantu hashimishije. Murakoze rero, ni Claude Kubyimana mu izina rya Camarade muri agence de communication, baravuga agence isanzwe ihagarariye ibikorwa bya Cedric ngaha mu Burundi. Murakoze, mugira umunsi mwiza. Kumuvugizi TV.